ibisagara vy'ino bino vy'iwacu muri weekend babiteye isoni, donc usanga hari quiet, hanumye cyane, nta bantu baba bahari. Kubera iki? Haba hari ama business yose arugara dimanche au moins, ama business yose aba yugaye, ama ofisi yaba ya leta canke y'abakora ivyigenga aba yugaye, nukuvuga nta muntu numwe ubona mwibarabara raba. Bo binatangaje kubera hano hari ama university menshi n'abanyeshuri ngira baca biguma mu campus bakora ama assignment, kuko hawoje hanze ngo hakora ikiruka. Nta kintu kimwe cuguruye. Ubasha gusanga ubuduka bw'abashinwa cyangwa bw'abahinde kumbure bwuguruye, meme aya takeaways. Ariko n'ama takeaways habagura ivyo kurya, nibaza ko bugara kubera okay, hano hari iduka yuguruye, ubona ubuduka buto buto ubu babugura. Niwe navuga bw'abashinwa n'abahinde usanga bugura amasaha yose, ariko abandi bose baba bugaye kabisa kubera n'aya maduka kenshi na kenshi abakiriya ari abantu baje gukora mu gisagara. Urumva iyo batariko barakora mu gisagara nta kuntu wewe kugura ka restaurant kandi abantu bari buze kukajyamo. Hello. Bo ariko ikintu cyiza cyaho ino haba hari icyo nuvuga security, nkunze kuraba ibintu biba mu gisagara bimwe aho ushobora kuri kuratambuka umuntu akumaginga ibintu nk'ivyo. Yes man. Nice weather, isn't it? Yeah. I'm shocked it's not windy today. Yeah, beautiful. All right, so nabwe kandi abantu nakunda kuvuga ishene yitoraguza utuntu akubwira utuntu atane, which is good. Ni ntuze no kwa yes. Yeah, nothing at all. Okay. Uyu mugabo ntawe uzi ivyo ariko aravuga, reka mbandanye ngira avuga menshi cyane. Voilà, tonge kwarakwereka ko usanga mu gisagara hari novuga vide presque, imiduga mike, ariko uje ngaha amasaha yo mu kazi wa muntu we aho usanga imodoka umenga ni parking zigenda zigiza. Ariko abantu babaye safe nk'aba bana nabigeme babiri ko baritambukira ari babiri, nta bwoba kuva imyaka 12 10 n'ingahe, mugabo ntabwo wumva bafite gutembera. That's how safe it is. Umva yino kwerekana ko hari safety. Bo meze nk'unyoto nubwo namva ahantu twako turanywa amazi, reka nayo ko nogura ka drink ngaha, hanyuma ncenja kuri airport. See you family, I'm coming back home.